Ndongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure GCTV. Tukaba turi kwigenekerezo rya 28 Ruhuhuma umwaka wa 2022. Ni naryo sango ryanyu ryo gukurikirana amakuru tubashikiriza mu rurimi rw'ikirundi. Twibutse yuko Irankunda Fabrice ari mu buhinga bw'ivyuma, ni nawe rikatuma amajina n'amasanamu bashikira tankomanzi. Naje yongeye kubashikiriza amakuru nkabani Tasomana Ponsier ndabahaye ikaze. Amakuru tugira ngo tubashikirize akaba yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ngo byabereye mu ntara ya Rutana mu gwimo ko 2022 biratandukanye cyane n'ivy'umugwi CVR usanzwe uje kurondera ukuri no kurikuriranira warumaze kubona mu zindi ntara zitandukanye. Muraje kubikurikirana muri ano makuru. Indege muri ya Antonov amajana 225 y'igihugu ca Ukraine yarayisambuwe n'igisirikare c'Abarusiya hari mu migwano yari kwibera ku kibuga c'indege Hostomel muri Ukraine. Nivyo nyene muraje kubikurikirana muri ano makuru. Akanyisase turashikiriza idonido. Inkuru imwe ukwayo. Byabereye mu ntara ya Rutana mu gwimo go 72 biratandukanye n'ivy'umugwi CVR wari umaze kubona mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu. Ivyo bishikirizwa na Lea Pascazi Nzigamasabo umunyamabanga w'umugwi CVR mu gihe bariko basozera ibikorwa byo gutohoza ku bwicanyi bwo 72 muri iyo ntara. Ni nkuru twahatohorejwe na mugenzi wacu Jean-Claude Nzambimana. Intara ya Rutana ni imwe mu ntara umugwi wo kurondera ukuri n'ukurekuriranira CVR warangirijemwo ivy'imfata kibanza ibikorwa vyo kuzura ibisigarira vy'abishwe mu mwaka wa 1972 mu binogo rusangi. Ibisigarira vy'abantu bagera ku majana 97 akaba ari vyo bimaze gutorwa mu binogo bigera kuri 10 mu ntara ya Rutana. Buramatari w'intara ya Rutana ari nawe yuguruye ibirori vyo gusozera ivyo bikorwa yahamagariye abanyarutana kuguma bafatanye mu nda mu butandukane bwabo kugira ngo ako kabi kabishe nikazongere kuba ukundi. Lea Pascazi Nzigamasabo umunyamabanga mukuru w'umugwi CVR amenyesha ko ivyabaye mu Rutana bitandukanye n'ivyo bari bamaze kubona mu zindi ntara, aho amenyesha ko muri iyo ntara habaye kurenza urugero na cyane cyane muri komine Bukemba. Havuga ko abisha abantu bafata abana bakabotsa bakabahereza abavyeyi babo ngo babaje maze bahejeje bakaca babica nabo. Turabiri byabaye barashitse mu makomine yose muri Musogati twaragiyeyo, ariko twagira tubabwire cyane ibintu twabonye biteye ubwoba ni ibintu byabereye muri komine ya Bukemba. Komine ya Bukemba ni komine yababaye kurusha izindi zose, kubera iyo komine muri 1972 nivyo abantu barafashwe baricwa, ariko mu 1973 abamuhaye amakuru baratubwiye yuko habaye igitero cy'abantu bari bahungiye hanze baje bazanye n'agashafu ngo bivune bazanye imipanga. Abo bantu bamaze kuza ntibateye intambuko zibiri, abajejwe kwivuna basi baciye babafata hanyuma bose barabishe. Mugara bamaze kubica nukuvuga yuko ico gihe baciye bashwara komine Bukemba, nukuvuga n'isazi yaraturiwe, baciye barengera mu mazu baraturira, abantu baricwa. Babwire yuko abantu bishwe bidasanzwe. Abishwe hari ahantu bita Muramarugwe, ahantu hari furu bashurizamwe ishwagara. Aha hantu rero haratuririwe abantu benshi badashobora guharurika, uburyo bw'uko n'amagufa y'abahiciye y'abatuririwe yakuweho mu bikorwa rusange. Abayikoreye bayajana kuyata mu ruzi Musasa nibyo batubariye aho. Kandi muri Bukemba ikindi kintu cyaduteye ubwoba tutari bwigere tubona ahantu na hamwe mu Burundi, nuko abagore bafise abana barambuwe abana babo, abagore bosa abana barabotsa mu maziko muri iyo furu bahereza abanyina babo muri barya abana. Ico rero cyari kibabaje cyane gose. Hanyuma aho hantu nyene nuko abantu benshi begeranije mu mazu baturirwamo, byari ibintu bibabaje cyane rwose. Abandanya agira ati ntihagire umuntu n'umwe yaba ari muri mu ntwaro yaba ari umwenegihugu asanzwe yosubira kwiyumvira gukora amaraso y'umuntu. Ikiremwa muntu
ni kiremwa cy'Imana, nta muntu ashobora kurema ubundi, nta ubuzima ubundi. Cyo bituma ko tudashobora gutanga ubuzima, niyo tubujijwe kubwanka abandi bene wacu. Abere Gashatsi cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka ari nawe yari yateye iteka ivyo birori, arashimira abanyarutana kuko ugene bafashije umugwi severe kurondera ivyo binogo batayemwo abantu, akanabasaba kubandanya bakorana neza n'uwo mugwi mu gihe ibikorwa bitararangira. Mukamenya ko ico gihe igice kimwe c'intara ya Rutana catwagwa mu ntara ya Ruyigi, ikindi kigatwagwa mu ntara ya Bururi. Tukiri kuri iyo nkuru nyene, mu birori byo gusozera ivyo bikorwa mu ntara za Ruyigi na Cankuzo, ucegera c'umukuru mu Gusevere yamenyesheje ko hagiye kuba rusansoma ku bantu bose bahuye n'amakuba yose Uburundi bwaciyemwo. N'ubu nyene subira mukurikirane Jean Claude Nzambimana. Kuri wa gatanu igenekerezo rya 2025 ruhuhuma, umugwi ujeje kurondera ukuri no kunywanisha abarundi severe watunganije ku mugwa mukuru w'intara ya Ruyigi igisabisho mpuzamahanga cyo kwibuka abarundi bagandaguwe mu gwimo rwo mu mwaka w'1972 kinasozera ibikorwa. Uyo mugwi warumaze imisi urangurira mu ntara za Ruyigi na Cankuzo kuva kwigenekerezo rya 14 ruhuma uno mwaka. Mwijambo ryiwe Sabine Ntakarutimana icegera c'umukuru w'inama nshingamateka asaba indongozi gukora ziharanira amahoro n'umutekano, nayo abafise ico bazi kuvyabaye abasaba kubivuga kuko ukuri kutanyegezwa. Mu gukeza umugwi severe tusabye ko ubandanya utohoza n'ayandi mabi yose yabaye mu gihugu cacu wisunze ikiringo wahawe. Inama nshingamateka irashimiye abenegihugu bose badahengeshanya guha umuco umugwi severe ku byo bazi bakorewe canke bakoze. Iki kirahambaye tuvyumve. Ababikoze hariho umukomiseri twari twicaranye harya yari karambwira ati hariho abavuga ko babikoze mugabo bakavuga bati none ko byari byavuye hejuru twagira gute. Ibyo rero byatumye nk'indongozi niyumvira nti indongozi yose ahiri itegerezwa gushira imbere ineza, kuko indongozi kavugi ijambo atari ryo uri hariya wewe yumva ati jewe ndakoze ko babimbwiye. Indongozi rero ngaha twese tuvyumve ko dutegereza guharanira amahoro n'umutekano. Mwijambo ryiwe buramatari w'intara ya Ruyigi Emeransienne Tabu yamenyesheje ko abarundi n'abanyaruyigi botahura ko igikorwa c'umugwi severe atari cyo kuzura kaboze, ahubwo ari cyo gufasha gutahuza abarundi ivyabaye kugira bigaye bihe nihangiro ko ivyabaye bitazosubira mu gihugu c'u Burundi. Yamenyesheje abo bose bafise amakuru ko yashikiriza umugwi severe atabwoba. Clement Noel Nziza icegera c'umukuru w'umugwi severe yamenyesheje ko bumvirije abantu batandukanye kandi ko bashoboye kugerageza kurondera ibisigarira mu binogo bitari bike mu makomine nka yose y'izo ntara uko ari zibiri, aho yamenyesheje ko uwo mugwi ugiye kugira rusansuma rw'abantu bose bahitanywe n'amabi atandukanye Uburundi bwaciyemwo. Ico gituma severe yateguye igikorwa kidasanzwe kigiye gutangura muri uku kwezi kugiye gutangura, aho twiyumvira yuko abarundi atazina na rimwe dukwiye kusiga inyuma. Abarundi uko bapfuye bazira ubwoko bwabo canke bazira ayandi macakubiri, guhera uko iki gihugu cabayeho abarundi bakaba bakivyibuka. Umuntu wese akavuga ati umutumba ku mutumba aha hapfuye naka, aha hagiye naka, aha twabuze umuryango witwa gutya warimo abana bangahe, amazina bayibuka bakayibuka, kugira ngo urwo rutonde uhera mu 1900 dufate za 60 ugashika mu 2008 tugire urwo rutonde bamwe bose umwaka bagiriyemo, abo Uburundi bose bwabuze ntihagire n'umwe tuzokwibagira. Iyo rusansuma rero tugiye kuyikora kandi tuzosubira dusabe
abo bose twakoranye muri kino gihe kugira ngo bazabidufashemo. Nkuko byashikirijwe n'umukomiseri muri severe yari mu bakoze amatohoza ngo aheshi muhavugwa ko hoba hari ibinogo vyatawemwo abantu hararanguriwe ibindi bikorwa harimwo kuhubaka aho hariho ngo naho ibisigarira vyoba vyarungurujwe. Akavuga ko bashoboye kubona ibisigarira by'abantu 59 vyatowe ahitwa mu Kinyabakecuru muri komine n'intara ya Ruyigi. Muyavugwa mu bindi bihugu naho indege Mriya Antonov 225 yaraye isambuwe n'igisirikare cy'Uburusiya ari mu migwano yari kwibera ku kibuga c'indege ci Ostomel muri Ukraine. Iyi ndege ikaba ari indege ya mbere ku isi yari ifiswe n'igihugu ca Ukraine. Indege ikaba yakozwe na Republika Zunze Ubumwe z'Abasoviete hari mu mwaka w'1980 maze ikaba yatanguye kuguruka mu mwaka w'1988. Yari imwe gusa mu isi kandi yari ya mbere mu burebure, mu bwaguke, mu buremere bwayo no mu buremere bw'ivyo yashobora kwikorera. Yashobora kwiremeka imizigo ingana n'amatoni 250. Yashobora kandi kugenda itwaye indege za kajugujugu canke ibiduga vy'intambara. Yari ifise amapine 32, ikagira uburebure bw'imetero 84, ubwaguke bw'imetero 89 usizemo n'amababa yayo, uburebure bwo kuva hasi uja hejuru ico bita hauteur bw'imetero 18 n'igice kimwe. Yari indege y'igihugu ca Ukraine yakoreshwa mu byo kunguruza imizigo yazirakotwa atandukanye mu isi. Izina ryayo Mriya rikaba ryasigura indoto mu rurimi rw'ikinya Ukraine. Ikindi mwomenya nuko ibihugu bimwe vya Buraya hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika vyatanguye gutanga imfashanyo igizwe n'ibikoresho vya gisirikare hamwe n'amafaranga kugira ngo bifashe igihugu ca Ukraine kurwanya umwasi ari wo Burusiya. Aho ivyo Vladimir Putin yafashe kwa agasomborotso maze nawe akaba yaciye ategeka umushikiranganje wo kwivuna basi kurungika ibigwanisho roho nyanganda kugira ngo yivune abo basi. Inshuti namwe bakunzi mwari ko mudukurikirana, tubamenyeshe ko ari no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari twabateguriye, ariko tubibutse yuko mushobora kubandanya mudukurikirana muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube mugeraho muba mubawe na Gahwane.